nzizigira nkiriho kugeza zoncisha mukirimba c'ijuru nzizigira Yesu gusa. Uracibona ari byiza, ubu wari umwanya yuko ukwiye kunezerwa. Kubera iki? Abantu bo muri Ninewe bose bahindutse, bahevye ivyaha, bahora basambana, bahora bicana, bahora batukana, bahora bagwana, ariko ubakiriye Yesu. Shalom shalom bakunzi bacu b'ijambo ry'agakiza TV, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Nkabanezerewe cyane kongera kubana namwe ku ijambo ry'agakiza TV. Wewe bwo bari ubwa mbere udukurikiranye ku ijambo ry'agakiza TV, turagusaba kugira ngo ugende kuri YouTube yacu kugira ngo ukande subscribe, wongere kandi usharinge n'iyi video ku bandi bantu bose. Hanyuma rero turanezerewe cyane rwose kuba twongeye kubabona. Hanyuma dushobora kuba dusize iyi video mugwaye, mumerewe nabi, muri mu bibazo bitandukanye, ariko turabasengera kugira ngo uhoraho akomeze kuba na namwe. Hanyuma rero reka imbere yuko mbandanya mbanesabe uwo turi kumwe nawe kugira ngo abaramuce, yongere acagira ko asenga, kuko tugiye kwigisha ijambo ry'Imana. Acagenda arisengeye ko, hanyuma turamuhaye ikaze. Ndabaramukije abariko baradukurikirana mwese ku ijambo ry'agakiza TV. Ku mazina nkaba nitwa Imana Estera, nkaba ngiye gusengera ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri uyu munsi rigira akamaro mu mitima yacu n'abazoba bariko bararikurikirana. Dusenge. Turagushima Mwami kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda, udushikanye sana akanya n'umunota n'isegonda n'itariki tugihumeka umwuka bazima, dushima izina ryawe. Wakoze kuduha aka kanya tukaba tuje Mwami uri mu ijuru ku ijambo ry'agakiza kuvuga ijambo ryawe Mwami, bigira akamaro mu mitima ya benshi baryumva, bigira n'akamaro mu mitima yacu. Uduhata duharurira amazina yacu afite mu gitabo c'imanza, wandika amazina yacu mu gitabo cawe c'ubugingo, uduhe kuzokubona ni mu izina ryawe ryera. Amen. Urakoze cyane kudusira mu maboko y'Imana. Imana iguhezagire cyane rwose. Hanyuma rero uyu munsi tubazaniye ikigwa cacu ca nyuma c'inkuru ya Yona. Iki kigwa tukimaze ku iminsi turiko turacigisha. Iki ni kigwa ca nyuma kirangiza igitabo canditswe na Yona. Haleluya. Amen. Rero aho hantu niho tugiye kwiga uyu munsi. Turaza gusoma Yona igice ca 4 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Wewe utarigira ukurikirana ibi bice by'inkuru ya Yona, turagusaba kugira ngo ugende utangure ku gice ca mbere kurangiza kuri iki gice, kuko niho utahura inkuru ko vyagiye biragenda muri iki gice. Hanyuma rero wowe uri kuradukurikirana, reka ndagusabe ufate Bibiliya yawe, hanyuma kugira ngo ujane natwe nkuko nabwiye tugiye gusoma muri Yona igice ca 4 guhera ku murongo wa mbere. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Yona aracwa nuko imana ihariye abininewe, ariko ivyo bishavuza Yona cyane, araraka arasenga uhoraho ati, mbega uhoraho sico navuze nkiri mu gihugu cacu, nico catuma nshoka mpungira itarushishi, ngo kuko namenye kuri imana y'inyabuntu yuzuye imbabazi, iteba kuraka, igira ikigongwe cishi, kandi yigarura ngo ntijane ikibi. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Amen. Iri jambo ry'Imana mwaryumvise bene data mwe mudukurikirana, iri ni jambo ritwigisha cyane gose natwe tuzi Imana, kuko uyu Yona nkuko mubizi mu bice bya biheruka, Imana yaramutumye imutuma kugira ngo agende kuburira igihugu cyo muri Ninewe. Hanyuma Yona aranka kugenda, amaze kwanka kugenda acahungira mu gihugu cyo muri Tarusisi. Amaze guhungira muri ico gihugu cyo muri Tarusisi, agenda gufata ubwato. Ubwo bwato amaze kubufata
bufata bwa bwato, Imana iteza umuyaga munini, bwa bwato buragirane burahenuka, buragirane butangura kuzungagurika n'umuyaga mwinshi cyane gose. Abariko barasoza ubwo bwato baca babona yuko Yona ari we yagizene yateye ibyo byago, bacamuta muri rwa ruzi. Bamutaye muri rwa ruzi, Imana ikigerura urufi runini cyane gose, ruca rugirane, ruca rumira Yona. Hanyuma rumaze kumumira, niyo yatangura gutakambira Uhoraho, aravuga ati Imana ndasabye kugira ngo ugirene unkure muri uru rufi. Rero Yona Imana imaze kumukura muri urwo rufi, yaciye yemerera Uhoraho, aravuga ati jewe ndemeye kuzoza kuburira iki gihugu cyo muri Ninewi. Niyo yaciye agenda arakiburira. Amaze kukiburira, abantu muri Ninewi bose barihana, barava mu vyaha, baragirane, barakurikira Uhoraho. Ariko cantangaza uyu mugabo Yona yaragoye, kuko igituma mvuga yuko yaragoye, ntiyiyumviriye nawe ivyamubayeko. Nkuko dusomye aho hantu, Imana imaze kumutuma kuza kuburira abantu bo muri Ninewi barihanye. Bamaze kwihana, ariko Yona wewe ntiyanezerewe, kuko Imana yaciye iharira bajya abantu muri ico gihugu cyo muri Ninewi. Imana idufashe cyane gose. Bamaze kwihana, Yona ararakara cyane gose. Yona yaciye ashavura ati kubera iki wewe uhariye kino gihugu? Yona we ntiyagomba yuko Uhoraho yoharira igihugu cyo muri Ninewi, yagomba yuko bajya abantu bari kuguma uko nyene mu vyaha. Imana idufashe cyane gose. Ariyo mpamvu yaciye avuga ngo jewe ndazi yuko wewe nguri Imana, ngo Imana ngo nyembabazi. Yes, Imana ni nyembabazi, kuko nayo itaba ari nyembabazi nawe ntiyari kumukura muri rujya rufi. Imana idufashe cyane gose. Ariko Yona rero ivyo bintu ntiyagizene, ntiyigeze abinezererwa. Kandi reka ndababwiza ukuri, natwe abantu turi kuri iyi si, natwe biratubako. Hari abapasiteri bamwe ushobora gusanga batanezerwa nuko abantu bihanye. Imana idufashe cyane gose. Bariho usanga batanezerwa nuko abantu bihana. Wabwira ati abantu nimuze kwihana, bakaza kwihana, ariko wewe ntanezerwa mu mutima. Ivyo biriho. Wabo rero nabo bameze nkande, bameze nka Yona. Kuko hari abantu bavuga ati rero nagenda uzurabwira abantu baze kwihana ngaho imbere. Why no babwira ngo baze kwihana? Kandi nezo kandi basubira gukora ivyaha. Ariko reka nakubwiza ukuri, kwihana ni wewe wamubwiye yihane, wewe uba wikuye kwiki? Uba wikuye kwinzamba yawe, kandi uzaba wamaze guhemberwa mu ijuru. Imana idufashe cyane gose. Niyo mpamvu na Yona ivyo bintu atigeze bitahura. Rero iyo ubonye umuntu arinze yihana akakira Yesu, ukwiye guhimbaza, ukanezerwa, ukavuza impundu, kuko no mu ijuru nahone baba bariko baragirana, baba bariko baravuza impundu. None we kubera ki nawe utovuza impundu? Kandi nabo mu ijuru bariko baravuza impundu, abamarayika bariko barahimbaza kubera umuntu yakiriye iki? Yakiriye agakiza. Imana idufashe cyane gose. Rero tukwiye kuza turagirane, turanezerwa nuko tubonye abantu bagizene bihanye. Ndasoma ku murongo wa 3. Haravuga ngo none rero Uhoraho ndakwinginze. Uwo yari Yona. Ngo none rero Uhoraho ndakwinginze, pfuma unyica, ngo kuko gupfa kundutiye kubaho. Uhoraho aramubaza ati mbega kurace uco ugize neza? Imana idufashe cyane gose. Murumva ingene Yona yaciye atangura kwisabira ngo gupfa. Haleluya. Wayi Yona yagiye kwisabira, yari ngo nukubera Uhoraho agiye guharira abantu, wowe uce wisabira ngo nopfuma mpfa nkabaho. Imana idufashe cyane gose bene ndata. Wewe uri kurankurikirana, ntukigere wiyumvira ibintu nk'ivyo. Nyamba Imana igutumye kuza kuburira umuntu, genda unezerewe, kandi Imana niyamuharira nawe unezerwe, kuko n'abamarayika bariko barahimbaza. Imana idufashe cyane gose, kuko Yona nawe ntiyiyumviye aho yavuye. Ariko Imana yarongeye, Uhoraho yarongeye arabaza Yona ati mbega ukoze ubona ari vyiza? Kuba urace ubona ari vyiza, uwari umwanya yuko ukwiye kunezerwa. Kubera iki? Abantu bo muri Ninewi bose bahindutse, bahevye ivyaha, bahora basambana, bahora bicana, bahora batukana, bahora bagwana, ariko bakiriye Yesu. Imana idufate cyane gose. Ni ikintu canezereye cyane gose kubona ngo n'umwami wo muri Ninewi ngo yavuye ku ntebe y'icubahiro ngo aza kwifatanya n'abandi, yemera kwambara amagunira. Imana idufashe cyane gose. Ivyo ni ibintu bihambaye cyane gose igihugu cy'Ninewi bakoze. Rero nawe
ntukabe nka Yona. Imana idufashe cyane rwose. Reka nsabe Estera kugira ngo adusomere ku murongo wa 5. wa 5 uvuga ati nuko Yona ava muri ico gisagara yicara ku ruhande rwaco rw'iburasirazuba aba ariho aca agasago yicara muriko mu gatutu yiteze kuraba amaherezo yaco. Bandanya n'umurongo wa 6. Maze Uhoraho Imana ameza ikibonobono gitagarara hejuru yaho Yona ari kugira ngo kimubere igitutu ku mutwe kimworohereze amagorwa yararimo. Maze Yona agira umunezero mwinshi kubw'ico kibonobono. Imana idufashe cyane. Amen. Reka nsabe my wife nawe agire icyavuze kuri uyu murongo, kuri iyi mirongo dusomye muri uyu mwanya. Imana yari yamaze kubona ukungene Yona yariko aragira amawazo mu mutwe wiwe, kuko ivyo twiyumvira byose Imana biri kwirabibona. Nico gituma Imana yamumereje ikibonobono kugira kimuhe agatutu, kuko izuba ryariko riramukubita. Imana igira ati uyu mugabo Yona izuba rimubanye mwinshi, reka ndamuhe agatutu. Imaze kumuha agatutu aranezerwa, agira umunezero mu mutima mwinshi. Yani ko Imana idufashe cyane bene data. Haleluya. Amen. Imana idufashe cyane gose. Ngo Yona yaciye ava ngo mpande y'ico gisagara ngo agenda ku ruhande, nkuko umugore wanje nawe abivuze. Imana icimeza mu kibonobono. Haleluya. Amen. Yacimeza ikibonobono ngo kugira ngo kigabanye iki? Ivyiyumviro bya Ivyiyumviro bya Yona. Ico kibonobono rero ngo caciye ngo kimutwikira hari kimubera nk'umutaka, kirasagarara ahantu hari igitutu kugira ngo kize kuri Yona, ngo nibi amawazo yiwe yogirane yogabanuka. Ariko rero ikintu cambabaze sikindi, Yona ngo amaze kubona ivyo bintu woramukoreye ngo Yona yaciye agirane, ngo yaciye anezerwa. Mwene turi kurankurikirana kubera iki Yona atari kunezerwa abonye nuko Imana ihariye bajya abantu bo muri Ninewe, kandi akabona yuko bajya abantu bo muri Ninewe bose baciye bahaguruka bagakurikira Uhoraho. Ico nico cyari gutuma nezerwa, kandi ni Uhoraho nawe kandi yari kunezerwa. Ariko Yona byaramunaniye. Imana idufashe cyane gose. Byaramunaniye yuko abikora. Umurongo w'indwi uravuga ngo ariko ngo Imana igera ikikogosi. Haleluya. Ngo kige ngo ico kibonobono ngo buca cakabiranye, ngo maze izuba rirashe Imana igera umuyaga w'indugumba nguve iburasirazuba rinaga Yona mu mutwe, bituma ahinduka urusogosogo, yibagira yisabira gupfa, ngo ati gupfa byondutira kubaho. Imana idufashe cyane gose. Imana ngo yacigena nguruki urukogoshi ngo ruca rujya rwa runtuzeyi rwa rubonobono ruca ruruma. Yona rero ngo acarahinduka. Imana ngo icigera umuyaga w'indugumba. Imaze kugera uwo muyaga w'indugumba ngo urakubita mutwe wa Yona, ngo Yona ngo asigara ngo ameze nk'agaki, asigara ameze nk'akantu sinzi ngore kantu gatonyi, yumva yuko ubuzima bwe bwose burangiye. Imana idufashe cyane rwose bene data. Imana idufashe cyane. Ngo Yona ngo yaciye amera nk'uruki ngo nk'urusogosogo. kubera iki? kubera izuba ryamubanye ryinshi. Imana rero bene data ntimuze muhifinatisha. Imana ni umwanya Imana iratwenga, undi umwanya igashavura. Wewe uyugomvye gufinatisha n'Imana, Imana ntizifinatisha gatonyi. Wewe uri kurankurikirana nukwigere ufinatisha Imana. Hari umwanya wo guceza n'Imana. Imana igomba umuntu ayumvira akayikorera. Imana idufashe cyane gose. Nikunda umuntu agirane agomba kwikorera ibyo agomba. Igomba umuntu yumva ivy'Imana igomba. Haleluya. Amen. Imana idufashe cyane gose. Amen. Hanyuma Yona watangura kwisabira. Haleluya. Hano hantu je haranyica mana y'ikigongwe.
Imana idufate cyane. Reka ndabasubire mu murongo w'umunani ngo maze izuba ngo rirase ngo imana ngo igera ngo umuyaga ngo windugumba ngo uve ngo iburasira izuba ngo rinaga yona ngo mu mutwe ngo bituma ngo ahinduka urusogosogo ngo yisabira gupfa ngo ati ngo gupfa ngo vyondutira kubaho basi. Yona ngo yaciye yisabira gupfa ngo vyopfuma bimurutira kubaho ngo ako yoba kuri yose ngo yopfuma yemera agapfa. Muravyibuka ku murongo wo hejuru yari yisabiye ngo yopfuma apfa. Aha rero wari mwoto aha yari wari mwoto kubera avuga ati ngaha ndumva ndabangamiwe cyane gose, izuba rigomba kunyica, reka jevume nsaba uhoraho nemere mfume mpfa ngo kuko ngo amen ngo gupfa ngo yopfuma ngo abaho ngo yopfuma ngo agira ahandi ngo yopfuma apfa. Imana idufashe cyane gose, Imana idufashe cyane gose ngo gupfa ngo vyotuma ngo ati ngo gupfa vyondutira kubaho. Imana idufashe cyane gose ngo gupfa ngo vyondutira kubaho. Umurongo w'icenda avuga ngo maze Imana ibaza Yona iti mbega kurakizwe uco nico kibonobono ugize neza? Arayishura ati ngize neza kugira uburake mbere onyica. Haleluya, amen. Uhoraho aramubaza ati ku murongo w'icumi kugiriye ikibabagwe ico kibonobono utakoreye ngo kandi utamezeje cameze ijoro rimwe kurindi kikuma. Reka nsabe my wife nawe agira icyo abivuzeko. Imana idufashe cyane gose, amen. Ya Yona biraboneka yuko yarababaye cyane ico kibonobono Imana imaze kurunga igikogoshi kikakirya kikuma kubera izuba ryaciye rimukubita riba ryinshi acavuga kubaho ko bimurutiye gupfuma yopfa akava ku isi. Izuba ryabaye ryinshi rikagera nko kwijana riraguturira kwera ukumva yuko ubabaye, nico gituma ariko arisabira urupfu ko yarabona yuko atayandi maherezo afise yo kuba ku isi kubera ikibono cari kimuhaye akayaga camaze kuvaho, nta handi hantu yari afise ho kwihisha kugira ngo aronka agatutu. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane gose, amen. Muravyumva bene data, Yona ntitugomba abantu yuko bomera nka Yona. Ndagomba abantu bose batahure Imana icarico. Mwese muriko murankurikirana, hari abantu bese bariko barageragezwa n'abakozi b'Imana, n'abapasiteri, n'abarimu, n'abajenama, n'abadiakori, whatever uri we wese. Ntukigere uba nka Yona. Why Yona yagirira ikibabagwe kijya kibonobono? Kubera ikati atagirira ikibabagwe bajya abantu. Ariko Imana yoyo bene data ngo namana babwiye, Imana ni nyembabazi, Imana irakunda abana bayo, Imana iradukunda cyane. Niyo mpamvu yarungitse umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze kugirana aze kudupfira. Imana idufashe cyane gose, amen. Umurongo w'icumi uravuga ngo none jewe sinari nkwiye kugirira ikibabagwe Ninewe, ico gisagara kinini kirimwe abantu 120,000 basaga batazi gutandukanya ukuryo n'ukumoso, hakabamwo n'ibitunzwe byinshi. Uko muravyumva bene data, kandi yarazima Imana igirire ikibabagwe bajya abantu kubera bajya abantu nabo maze kumva yuko Imana igomba kubateza ibibazo muri kiya gihugu cabo. Imana yacivuye bajya abantu bose baciye bahaguruka baravuga ati nirazima dukurikira uhoraho. Imana nawo kuko Imana bene data iracadufitiye umwanya, uwo mwanya si uwundi, ariko reka ndakubwiza ukuri, nturindire tomorrow, nturindire next week, nturindire hirya y'ejo. Ubu nyene wowe uri kurankurikirana, wowe utazi Imana, wowe uri kurakora ibintu bidahimbaza Imana, wowe uri kurasambana, wowe uri kuratukana, wowe uri kuricana, wowe uri kuriba, reka ndaguhamagare kugira ngo
ufukame usabe imana imbabazi. You don't know what's gonna happen tomorrow. Nuzi bizaba ejo ibintu bishobora guhinduka. Usobora kwasiga ubuzima. Mbe wiyumvira wamara gupfa hanyuma umaze gupfa utarihana byaha byawe, wiyumvira yuko uzabona ubwami bw'ijuru? Nta bwami bw'ijuru uzokwigera ubona, ariko ni wiyihana hakiri kare Imana izaguharira hanyuma kazabona ubwami bw'ijuru. Nugume ufyinata, nugume wiruka kuza kurondera abandi bantu. Ujya muntu azimana abazimana, kandi ujya muntu akurika Imana Imana yamiri kumwe nawe. Nazo kwigera agira ikibazo, nazo kwigera abantu bose bamutega imitego ngo ayihonyore ngo imufate. Ariko wewe utazimana uzahonyora ujya mutego ukacukurandura ukagutarikiriza hariya. Imana idufashe cyane gose. Amen. Imana idufashe cyane gose. Amen. Twagiye kurangiza kino kigwa cacu. Ndizera mu bantu bose bagiye baragikurikirana carabasigiye inyigisho. Ariko ndagomba mu mwanya tugiye gusenga, ndagomba wewe ahuri uze gufukama nawe usenge. Wewe utazi Imana ufuka musenge. Nanze mpagaze ngaha kugira ngo ndagusengere ibibazo urimo Imana ikubohore. Amen. Satani ushobora gusanga yaragufase, Satani ushobora gusanga yarakononye, Satani ushobora gusanga yaraguteze imitego itandukanye, ariko uyu munsi ndavugira ijambo ngo uyu munsi ugiye guhaguruka. Uyu munsi Satani agiye kukurekura. Uyu munsi Satani agiye kukurekura, ndabivuze. Nyama Satani yaguteye ubugwayi butandukanye, uyu munsi ubwo bugwayi bugiye kukuvako ni izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko icyo ukwiye gukora, ndagomba wizere ibyo ngiye kuvuga, ibyo ngiye gusengera, yuko Imana igiye kubiguhereza mu izina rya Yesu Kristo. Nitugomba yuko uzoba nkande nka Yona. Turagiye kuririmba ururirimbo rwo muri kantike, ururirimbo rw'189. Ubwo ruririmbo nitwarurangiza turaca dusengera abagwaye, dusengera abari mu bibazo. Nawe uri kurankurikirana, ndagomba kugira ngo turirimbane n'ururirimbo. Reka mayiwafu nawe kanavuga gatonyi hanyuma tuze turirimba urwo ruririmbo. Ijambo ry'Imana riratwigishije ukungene iyo umuntu Imana imuhariye ntiduce turakara cyangwa ngo tugire inzigo yuko Imana imuhinduye ari umugenzi twara dusangira nk'akayoga, umugenzi mwahora mujana mu kurakuza, umugenzi mwajana gukorana ibintu byose Imana idakunda. Ubonye Imana imuhinduye ikamuharira akava mu byaha yarari, himbagwa ahubwo nawe umukurikire kugira ngo mujane mwakira agakiza hamwe, namwe muze murokore benshi, muze mushitse benshi kukugororoka, kuko Imana iradukunda. Nayo ni Imana yaramukunda kuko ibintu byose yaguma imwereka yuko Imana iri kumwe nawe. Ariko wewe akagira ukurakara mu mutima, ariko Imana yo yaba yabibonye kera. Ivyiyumviro vyiwe yona kafise inzigo katagomba yuko Imana yoharira abantu bininewe. Natwe nitugira inzigo, ahubwo tugira umutima w'urukundo, dushitse benshi kukugororoka, duhindura imitima ya benshi kuko benshi ntibaramenya Imana, kugira bamenye Imana bagaruke kugakiza. Haleluya. Urakoze cyane. Amen. Imana iguhezagire. Amen. Rero turagiye kuririmba runo ruririmbo, nawe ndagomba kugira ngo udufase. Ni ururirimbo rwo muri kantike yo mu Kirundi 189. Turaririmba. Nzokwama nkwizigira, nzikutazomemukira, ninaramuka ngowe nzizigira Yesu gusa, nzizigira nkiriho kugeza azoncisha mu kirimba c'ijuru, nzizigira Yesu gusa, murikirwa n'umuco wa mpwemu w'Imana yera, iyanjana
inzara sinemba nizigiye Yesu gusa nzizigira nkiriho kugeza hazonjisha mu kirimba c'ijuru nzizigira Yesu gusa iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba iyo ngowe ndasenga nizigira Yesu gusa nzizigira nkiriho kugeza hazonjisha mu kirimba c'ijuru nzizigira Yesu gusa uko bukeye nzama nizigira umwami wanje mu bizombako byose nzizigira Yesu gusa nzizigira nkiriho kugeza hazonjisha mu kirimba c'ijuru nzizigira Yesu gusa. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen, icyubahiro, amen, nzizigira Yesu wenyene, amen, haleluya, haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, iyo merewe neza ndasenga mu bugingo ndaririmba, amen, haleluya, haleluya, amen, iyo ngowe ndasenga. Imana idufashe cyane rwose, amen, Imana idufashe cyane rwose, amen, amen, uri kurankurikirana ngo iyo umerewe neza ni ukwamuririmba uhimbaza Imana. Iyo ubwo uri mu bibazo ni ugufukama ugasenga ugahamagara Yesu Kristo ukavuga ati Mana ndakwinginze, kandi Yesu azaguharira mu izina rya Yesu Kristo, azaguharira azabiguhera. Haleluya, amen. rero turagiye gusenga, nawe uri kuradukurikirana ufukama usenge. Wewe ugwaye wizere yuko ugiye gukira, aho ugwaye uhafate. Ndizera Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo ni Imana idahemuka, ni Imana yumva amasengesho, ni Imana yumva ukuboroga kwacu. Iki dusaba gusa ngo nukugirane, ngo nukwizera. Ndagiye kugusengera aho ugwaye indwara zitandukanye, usoko waragiye ku bitaro abadokita bakananirwa, ariko uyu munsi ndakubwiza ukuri, Imana igiye kuguhagurutsa kuri ico gitanda uryamyeko. Ndiko ndabikubwiza ukuri, Imana yagiye kuguhagurutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndagiye gusenga. Data wo mwijuru, Data usobora byose, Data uko bukeye wamuba kumwe natwe, reka tugushimire tukemukire ubyiza n'ibitangaza ukomeza gutwiyereka. Uri Imana udahemuka, uri Imana wa muri kumwe natwe. Reka mani ndagushimire Mana uhoraho, ndagukemukire kw'ijambo ryawe ryiza ngiye kwigisha zikaniye ubwoko bwawe. Mana ndakwinjiza mu rihezagire, nurihezagire Data wo mwijuru, nurihezagire abagiye kuriraba n'abatabahezagire. Mana uhoraho, ndasize ibiganza hejuru, niko ndasengera ababwoko bwawe, bamwe bari mu bitaro, bamwe barwaye indwara zitandukanye, indwara za kanseri, indwara z'imitima, indwara za stroke, indwara z'isukari, indwara zose ndazisengera mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndagomba abo bose bari mu bitaro, abadokita bapfuye bikananirana, uyu munsi nibahaguruke mu izina ryawe, nibahaguruke bakire
gukira nibahaguruke bakire gukira bakora ibitangaza bihambaye bikiyerekana dufise ukwizera kuko uri imana idahemuka wowe wadukwiriye ku musaraba ukemerwa ukabambwa ibyaha byacu kugira uducungurire imana ntuhabwe icyubahiro bandanye ubana natwe twongera imbaraga mwami abageze ku biro bahembugwe nawe abarwayi indwara zitandukanye bahe gukira abafise ingorane mu ngo zabo mwami ubakure mu ngo zabo mwami ubahe amahoro mwami ubahe kuneza kubana amahoro n'ubumvikano ubahezagira abana batwawe n'ibiyoberabwenge mwami abari bo bahindura kugira bakumenye mwami kugira bakugaruke kugira bakuhungire ko mwami muri ibi bihe bya nyuma mwami turimwo benshi bagaruka kugakiza mwami abakumenye utwongera imbaraga zo gusenga mwami utwongera imbaraga zo kwigisha ijambo ryawe kugira duhindure amahanga kugira duhindure abantu batarakumenya kugira bakuhungire ko kugira bakugarukeko ukora imana nziza ukora ibitangaza mwami yesu uzora abifite warwaye mwami azakitswe nawe uzobashonja azahazwe nawe nubabahore ubakure muri ibyo bitaro barimo nubabahore ubakure muri iyo myuka mibi nubabahore ubabahore n'izina ryawe yesu kristo mushize ku ikiganza cyawe umwegukire umwongera kisha amaraso yawe mwami ukuri imana nziza ukora ibikomeye wakora ibitangaza bikiyerekana ukwizera kuri nyishu ukwizera kuri ndiho kandi kuri imana ikora ibitangaza bikiyerekana batakikunanira uri imana ikora ibikomeye mwami na n'ubu nazokwama uwa mbere itangiro n'iherezo amen. Imana ibahezagire mwese mudukurikirana. Bye bye.